Inkuru nziza canke iraza kuba mbi ku bantu bamwe bamwe, ni inkuru yihuta, ni inkuru itarakoza amaguru hasi. Kuri jewe ni inkuru nziza. Generale Arenguiyome Bunyoni ahejeje kurekurwa. Generale Bunyoni muzi yarapfunzwe imyaka 3 irenga, ahejeje kurekurwa, ubu aridegembya. Ku bantu munkurikira ku rubuga rwa YouTube Senderi Nyankamugayo, nta misi irahera nabahaye inkuru hirya y'ejo igenekerezo rya Kanga, reka ndabibereke inkuru nabahaye mvuga ku bijanye na Bunyoni ko uko amerewe, ko aremvye cane gose. Nabahaye inkuru hari itariki aheze imisi 6, niho nabahaye inkuru ndababwira ati inkuru mbi kuri Generale Arenguiyome Bunyoni, kumujana Tanzania canke Kenya kwivuza kubera aremvye. Ibi nkibishira hanze hari abantu bamwe bamwe usanga bakira ibintu ko bitari, mugabo muri commentaire nta kibazo, kenshi abantu bandika ibyo bashaka. Hari abantu batasobanukiwe ibyo nshatse kuvuga, ariko amagara ya Bunyoni niyo nyirabayazane, canke sinovuga ngo nicyo gitumye ngo niwo mugisha wewe utumye arekurwa, kuko kurekurwa urwaye navyo nyene bafise ubundi kuntu bisobanura. Reka mazina bikaze na karibu kw'isheni ya YouTube Senderi Nyankamugayo. Uyu munsi turi tariki 11 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Ndagarutse kuri uyu munsi igenekerezo rya 11 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026, neza na neza mu masaha y'umutaga, niho abari mw'ibohero rikuru rya Gitega babona abasekirite baza guhamagara abandi banyororo bafise inguvu, bari mu basekirite n'abandi usanga bari mu barongoye abandi, baza bahamagara kuja mu nzu Bunyoni yahora agwariyemwo afungiwemwo. Ndabibutse ko Bunyoni asanzwe yari amaze igihe ari mw'ibohero rikuru rya Gitega, ariko yari amaze iminsi agwaye. Rero ubu yari muri hopitale regionale yo ngaho Gitega. Haheze iminsi 6 ndabahaye inkuru ndababwiye ko aremvye cane, ko umuryango we wasavye ko bamufasha akaja kwivuza mu hanze, baravyanka, basaba ko yoja muri Tanzania baranka, basaba ko yoja muri Kenya hamwe Reveri yaragwariye baravyanka. Hanyuma uyu munsi rero amakuru atari kw'ivumbi, amakuru n'ibimenyetso, nuko Generale Bunyoni ahejeje kurekurwa, ubu ari mu muryango wiwe. Muti vyagenze gute? Bagihamagagwa mw'ibohero rya Gitega, bano banyororo basabwe kwinjira mu cumba Bunyoni yahora apfungiwemwo, hanyuma baracugurura, basohora ibintu vyose vyari biri muri nyacumba. Abanyororo ntibatahuye ivyo ari vyo, ariko abandi banyororo abariko barasohora ibintu bobo babona ko ico cumba bagomba kugisiga kigaragara. Mugabo abandi banyororo bagize amakenga, batangira gutanga amakuru bavuga ati nibiki vyabaye, ko Bunyoni yoba yagize yashengeye. Otoya, ni muzima. Hanyuma mu nyuma niho vyagiye kumenyekana yuko rero ibintu biriko birasohokanwa vyose bikurikiye Bunyoni, kubera ko aho yaragwariye muri hopitale regionali yari yamaze kuhava. Nyuma yo gutohoza, twasanze imodokari ya ambulance yagiye kumutora ku bitaro aho yaragwariye hajya Gitega, icitera imumanukana mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru yandi dufise nuko ngo babanje guca ahantu hamwe Igitega ngo barahagarara. Hari n'amakuru mugo atemezwa neza, n'amakuru avuga yuko kumbure yaciye ahantu umutambukanyi we iyo yari yagiye kumwegera aza arashikira, canke akaba arabaye, kuko yari yahisemo gupanga gufata inzu hafi y'ibitaro bikuru vya Gitega kugira ngo abashe kuzaritaho ubu Generale Bunyoni. Nuko rero ngo yaciye aho hantu hamara akanya gatoya, ambulance icitera imumanukana mu gisagara ca Bujumbura. Ubu tuvugana Bunyoni, kumvo zitaratangazwa na leta y'u Burundi, Bunyoni ntakiri mw'ibohero. Bunyoni yafunguwe. Yafunguwe kubera iki? Yafunguwe wenyene? Oya,
hariho n'uwundi yafunguwe ubu nawe ndaza kumugarukako mu nkuru yihariye mugabo bafunguwe ari babiri ariko n'uwundi yafunguwe nawe ni kumvo z'uburwayi nyene nawe ni intwazangabo ikomeye cane muri leta kandi y'umu-CNDD-FDD. Amakuru dufise rero nuko igituma Bunyoni arekuwe sikindi ni amagara amukitse. Igihe nabaha inkuru nababwiye yuko aremvye cane, abana bariya barabitahura kandi nabo tobitahura kuko burya amagara nta muntu yobeshera ingwara. Bunyoni yarageze ahantu n'ukuri atakivuga, atabona neza, adateranura umunwa, aguma aryamye. Mw'iyo ndwi yahera hoho yari yaremvye cane gushika naho nababwiye ko vyari vyanse gushika naho ibintu vyinshi abikorera aryamye. Ibi vyari vyateye impungenge abari bamugwaje n'abamuri hafi n'abakurikirana amakuru 5/5. Uyu munsi rero ndashaka ndakubwiza ukuri Bunyoni nimba atashe ntibibatangaze ni bibiri, ni gukira no kutakira. Bunyoni ivyo agwaye gushika isaha ntibizwi. Amakuru avugwa amwamwe atemezwa nuko ashobora kuba afise ibintu nyene yafunguye bituma amera uko ameze. Ibi mugabo ntimumbaze ngo nibiki canke ngo yabiriye ryari yabiririye he, ivyo ntavyo nzi. Mugabo gusa nuko atari abaganga b'abahinga bamwitayeho mu buryo bwihariye, gukira ntivyoroshe. Mugabo abaganga barakiza, Imana ibafashije. Murazi ko na Reveri yari yagwaye araremba aragera kure araja muri koma mugabo yarakize. Kandi siwe gusa, twese turamaze kugwara turagera ku mfiro mugabo turakira. Aha naje ndababwira ibi narigeze kugera ku mfiro mugabo ndakira. Urumva ko rero nta gitangaza kirimo, ntumugire ngo ndiko kumwe navugana nabi da, abana cyo mvumenga ngo mvuze ibintu atari byo mugabo naje byarambaye ko naragwaye. Nawe ushobora kuba waragwaye ukagera ku mfiro ugakira. Ibiro birashika. Bunyoni rero uko ameze no kuri ubu ameze nabi cane gose. Ndabibutse ko agwaye ingwara y'igisukari, diabete, niyo imusinzikaje. Hajemo ingwara y'amaso, afise ingwara y'ivumbuka ry'amaraso riteye ubwoba gushika naho byamugize kwingaruka no kubona atakibona, gushika naho vyahungabanije umugambwe CNDD-FDD. Mu biganiro nagenda bahangaha cane cane ku Rugendo News niho nagenda babwira ukuntu Bunyoni yahuye n'ivyago bitandukanye, aho babona atangura guhinduka cane ari mu biro rya Gitega. Abantu baje kumuraba bagasanga yinjiye musi gitanda kwinyegeza, bakamurondera mu cumba bakamubura, kumbe yasa n'uwaturubuye. Hanyuma ntiyarya ntiyavuga, aguma aryamye. Vyarakabaye kera niho twamutabariza, imenyeshamakuru biravuga, amashirahamwe yegamiye mu vya politiki aravuga, amashirahamwe mpuzamakungu arasemerera. Bunyoni akurwa mu biro rikuru rya Gitega, hanyuma ajanwa kuvurizwa muri hopitale regionale. Uko yaremba niko yagumye yunguruzwa. Yarakuwe Igitega ajanwa i Bujumbura. Mu mpera z'umwaka arakurwa i Bujumbura aragarukanwa Igitega, aho n'ubu yaragwariye akaguma aremba. Ku mpari nyinshi umukenyezi wiwe basaba yuko aja kuvuzwa, none birahavuye birakunze. Impamvu rero Bunyoni arekuwe bimaze kwemezwa yuko ari impamvu z'amagara. Icyo tutazi neza nuko ahawe liberté provisoire canke ko bamwambitse zera canke bamugiriye ikigongo, amuhaye ikigongwe kubera ubugwayi. Kumbure yaraciye bugufi aravuga ati jewe sinzongera kwivanga mu bintu byanyu, ubu nanje nzokoma amashi nkuko n'abandi bakoma amashi. Kumbure nimba baremeye ivyo bintu bakabona nyene ko ari vya khayere n'ubugwayi bwiwe, wosanga baciye bamworohereza. Ntawe uzi kumbure ko babonye yuko atagikira navyo nyene bakabikora. Ivyo ntawe ubimenya, mugabo burya abantu bavuga vyinshi n'ivyo barabivuga. Nuko rero General Bunyoni ubu aridegemvya. Uyundi yarekuranwe na General Bunyoni ni umukoroneri bita Michel Kazungu. Uyu Koroneri Kazungu wewe ni umusoda, ntabwo yarasangiye dosiye na Bunyoni kubera ko wewe yapfunzwe imbere. Mbere bivugwa ko Bunyoni ahubwo ari mu bagize inguvu kugira ngo Kazungu afungwe.
uyu yapfunzwe yagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi canke kwifadikanya n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 bwa Petero Nkurunziza umuhisi, hanyuma aca arapfungwa. Inyuma yaho yaragwaye cane araremba, ubu yarageze kure, amagara yaramubangamiye nk'uko amagara yarabangamiye General Bunyoni. Kuba bapfunguriwe umunsi umwe rero nta sano bifitanye na ritoya ry'uko kumbure baba basangiye dosiye, oya, ahubwo bose ni ibihangange muri CNDD-FDD bari bakitswe n'amagara, hanyuma bahisemwo kubarekura. Amakuru dufise rero nubwo tutaramenya neza icyatumye barekurwa nuko bahawe ya liberté provisoire. Sindavyemeje neza mugabo baba bafunguwe by'agateganyo kuko ntibashobora kubarekura uko nyene gusa bari bafunzwe. Icyo tuzi cyo urubanza kubera uko urubanza bari baciriwe ntibari bwambare ntibambitswe izera, bari kondane, hatabaye bimwe bita immunité y'umukuru w'igihugu, ikigongwe cy'umukuru w'igihugu kiciye mu nzira runaka gupfunguriza abantu bakatiwe, ntawuzi bizokurikira. Nuko rero Bunyoni ubu yarekuwe by'agateganyo na Koloneli Kazungu. Aba bose ubu baridegembya bagiye kwivuriza iwabo. Bunyoni rero imodokari ya ambulance yaciye imurererwa imumanukana mu gisagara cya Bujumbura, hagiye kwitabwaho n'umuryango wiwe. Nkipostinga inkuru baciye bambaza ati none niyakira azongera gusubizwa mu gasho? Oya, mu mategeko y'umuntu ahawe liberté provisoire ni ugufungurwa vy'imfatakibanza, bifise igihe bimara, hanyuma yigenje neza agafungurwa burundu, canke bamukeneye, ubutungane bumukeneye bushobora kumuhamagara akongera akitaba. Mugabo ni umuntu ataho aba ari buhungire, aba yizewe ko bamukeneye bazomubona. Bunyoni rero nta nawe yohungira ndavyibaza, kuko ntaco yohungana nagwaye. Ikindi naco ni bene wabo bamurekuye nk'uko mu mugambwe CNDD-FDD abatari bakeya bakomeje kubisaba. Abajenerali batandukanye barabisavye vraiment ati ni mumurekure, twe tuzomuhana, ntazongera kuguhangara, kuko Bunyoni yapfunzwe n'ukuri kubera guhangara generali mugenzi we Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu. Ahandi ho Bunyoni ntiyari gufungwa. Nawe burya neva ntavugirwamwo, yahemutse amufunze acaja mu ibohero agumayo. Burya nta kindi kintu Bunyoni yazize ico nyene gusa. Kubona rero Bunyoni arekuwe ni ikintu ciza cane. Je ndi mu bantu bahora musengera, sindiko ndivugisha murabizi, mvuga ati ndasaba Bunyoni ntagire icyaba, turamukeneye, azafungurwe, hanyuma turafise n'ivyo tugomba kuzomwibariza, azabibazwe. Mugabo Bunyoni ntakeneye guhura n'icago cyo cyose. Ndi mu bantu bamutabarije gose, n'ubu tukimutabariza kuko ntarakira, twifuza ko akira. Mugabo kandi azaje imbere y'ubutungane abazwe ibintu bimwe bimwe, nk'ibintu vyo kunyonora amatungo by'ukuri nyene akabibazwa. Abantu bagiye biyicwa za 2015 akabibazwa neza, akabisobanura, kuko ibi bari bamujijije yagirizwa icaha co gukoresha mangetengete mu gushaka kugandagura umukuru w'igihugu, kurondera canke kuronka inyungu z'akazi bidaciye mu mategeko, no kuvuga corruption, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, ari no hamwe no guhungabanya umutekano w'igihugu. Ibi byose bagirije General Bunyoni nukuri ntivyari bifise ifatiro. Nce ndabibutsa ko General Bunyoni yapfunzwe mu mwaka w'ibihumbi 2023, akaba apfunguwe mu mwaka w'ibihumbi 2026. Muca mwumva ko yari imyaka 3 kandi yarirenze umunyororo yarawubayemwo. Ni handi nyine bavuga ati umuntu ntaze yihebure. Je ndazi ubu yari yaramaze kwihebura ku bijanye no kurekurwa, ariko General Bunyoni ubu aridegembya. Guys, rero singomba kuvuga byinshi cyane ku bijanye n'irekurwa rya General Guillaume Bunyoni, usibye ko gusa mu kanya nza kubazanira andi makuru menshi ndababwira ibitandukanye ku bijanye n'ibyo abantu bari bamaze gushira hanze nk'amarangamutima. Ariko natwe mu gutohoza kwacu ngiye gutohoza menye byinshi ku byatumye General Bunyoni arekurwa, usibye ibi tubwiwe canke twamaze kubona. Mugabo dushobora kuronka andi makuru kumbure n'ikigiye gukurikira.
General Bunyoni bari bamusabye ko aja kwivuza hanze y'igihugu, hanyuma baranka. Ibi narabivuze ko hariho n'umwe muri CNDD-FDD yari yaporopoje ko bamujana muri Tanzania aho hari hafi, hanyuma baravuga batoyaye ibintu yavyigeze gukora byo kugerageza gukorana na Tanzania mu gukuraho Perezida Evariste, nta muntu yomwizera ngo amurungike muri Tanzania kuko murungikayo waba usanga n'ubundi baciye baja inama yo kugera ku cyo agomba kugera ko kiriya gihe atagezeko n'ukuntu twaba tumwegereje aho bari. Baca baramwankira. Uyu munsi rero kubona Bunyoni arekuwe n'ukuri akaba agarutse ngaha mu gihugu, cyo kubwanje ndabishimye. Yego ndabishimye cane. Ninaza kugira andi makuru ndose kuri ibintu bijanye n'irekurwa rya Bunyoni ndaza kugaruka ngaha ndaribasangiza. Murakoze rero, ndabashimiye. Ni Daniel Mugisha. Komeza mukurikire ngaha kuri senere Inyankamugayo canke mudukurikire ku Rugendo News, aha hose muharonka amakuru atariko ivumbi, amakuru n'ibimenyetso. Murakoze cane, naho mu kanya.